Ntihagire umuntu azosubira kuvuga ngo ifaranga ry'Uburundi ntiry'agaciro mufise ingorane kuko babahenza bo hanze muza gupima ku munzane irirundi n'iridolare idolare ni ry'abanyamerika amarundi n'ay'abarundi mwebwe rero mugiye gupima ku munzane ayo mahera abiri muba muhejeje gutakara pima umwimbu ufise itunga ry'ibintu ufise n'amahera ufise mu gihugu niho ucumenya itunga ry'Uburundi ntihagire uzosubira gutuka ifaranga ryacu ngo ntirigira agaciro ndabwije ukuri amajana 2 y'amarundi yaririye mu dufate ibihumbi 5 by'amarundi biririye mu Burundi bingana n'amadolare 50 uyaririye muri leta zunze ubumwe za Amerika ikindi mupima ni muraba ubuzima bw'umuntu erega byose bipimirwa ku buzima niba ushaka rero ko ifaranga ryawe riduga gose rikagira agaciro gakomeye gwiza umwimbu ushore hanze Burundi niba ushaka kubona amadolare natwe dufise umuyoro yayo genda dushore hanze kandi niko agaciro k'amahera y'u Burundi urumva ya madolare harura ko azoba hejeje kuduga kubera iki dushore nk'ubu butare uno munsi uzubona dufise imiliyaridi nka 10 z'amadolare hajya mu banki nkuru y'igihugu muca mwumva yuko amahera y'abarundi ntibazosubira kuduhayira n'amadolari tuzoba tuyafise tugiye kugura ikintu hanze dusanga natwe duhagaze neza cyane tunyarutse nimwamushaka yuko ifaranga ry'Uburundi rikomera tunyarutse dushore hanze kugira duheze dupime ku munzane ayo mahera abiri tuba tutamadolari mufisa ngahe n'amarundi nangahe duce turaba ikirusha uburemere ikindi